kubera ko tutohingura uwo mujumbu tukaja kugura insinga z'amatara tuzigura hanze dufise umujumbu mu Burundi. Hariho ubundi butare bambwiye harya Bugarama bukora ama plaque solaire. None ufise plaque solaire ukagira insinga ukagira lithium yo gukora amabateri ntitwahejeje. Ja hamwe rero, ja hamwe abagwiza tunga muje hamwe kabisa. N'abarimye mwarabonye amakoperative ko yatumye tugwanya inzara mu gihugu. Erega ntaje amakoperative murondera handi. Twese inani. Nitwagira inani muzoza mubona Uburundi butunze mu 2030. Rise and Shine Burundi, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye. Umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe harimo n'igisabo aho yari yagendeye ishirahamwe ikambani isanzwe ikora uruganda rukora udutekezo harimo amaboxi, amakarato n'utundi bijyana navyo mu bijyanye no gutekera. Igisabo ciwe mu ijambo yashikirije abagwiza tunga baraho yababwiye yuko bakwiye gukora ikintu kimwe bakaja hamwe bagakora urunani rumwe kugira ngo bakore ibintu byinshi bahingure ibintu byinshi kugira ngo ibyo gusumira hanze bigabanuke bivanye n'ibyo abarundi baba bakeneye. Asaba abagwiza tunga yuko boja hamwe bagakora uruganda runini bakaza barashora hanze y'amadovize igihugu gishaka yakaza yaringiye. Mu ijambo ryiwe avuga ati abagwiza tunga mwese murabe ibi bintu mubikorere hamwe, murabe ibintu mubikorere mu runani kugira ngo Uburundi butere imbere n'ayambona kazoza ya 2040 ntituzoshikayo 2030 tuzotumaze kuba igihugu cifashe. Uwo mwumvikano tubibumbatire hanyuma duce tuzana agatima ko gukora. Tuzoba duhejeje narabiharuye nsanga mu 2030. Mu 2030 dushobora kuba turi igihugu cifashe. 2040 igihugu giteye imbere. Ariko utemeye guhingura ibi Imana yaturemeye ntibikunda. Tubihingure rero. Ndabasaba ikintu kimwe. Abagwiza tunga muri ngaha ndazi muri benshi kuko murashigikirana. Namwe ndaba amahinguriro ahingura ivyuma. Niyo yampaye ico cimvira. Uravye abantu bahingura ivyuma. Uravye amahera bakoresha. Harageze ko abagwiza tunga baja hamwe. Dufise ubutare bw'icuma nibaje hamwe abo bahingura ivyo vyuma kuja kugura agaferabeto muri Kenya ugacuva ngo ni matière première kandi matière première iri ngaha nyene mu Burundi. Niwumva ko buri kurahenda abantu. Afata agaferabeto akazanye ngo nkora imisumari ngo matière première n'agaferabeto. Kubera iki tutokora ubwo butare bw'icuma dufise imisozi y'ubutare bw'icuma. Kubera ko tutohingura uwo mujumbu tukaja kugura insinga z'amatara tuzigura hanze dufise umujumbu mu Burundi. Kubera ko tutohingura ivyo byose tubihingure. None rero abagwiza tunga ndababwire tangura kuja hamwe. Ndabivuze umukuru w'abari ngaha umushinga amateka Olivier Suguru tangura mwigishe aba bafise amahinguriro kuja hamwe bahingure matière première bareke kuyikura hanze ngaha mu Burundi ziruzuye ntagire uzobesha. None dufise lithium amabateri ntababonetse. Erega dufise byose. Ufise lithium hariho ubundi butare bambwiye harya Bugarama bukora ama plaque solaire. None ufise plaque solaire ukagira insinga ukagira lithium yo gukora amabateri ntitwahejeje. Harageze ko mwebwe bagwiza tunga rero ubu mutangura kuja hamwe mugira urunani nko bajya bakora bijya vyuma abo bagira imigongo y'amabati bagira amatibe nibaje hamwe muje hamwe tuce duhingura burya butare tuje hamwe. Nk'ubu bandori bakavuga bati ubu rero twararose isoko yimena tujya turondera amakoperative birimo ibitoki hose duce dukora nyinshi dushore hanze ntidusobe gukora ikintu hanze ahubwo abari twe dushora niryo tunga. Udafise igihugu kidashora ntigishobora gutera imbere. Umuryango udashora ntutera imbere. Wewe wa muntu we na udafise icyo ushora ntushobora gutera imbere. None rero nimugerageze mugira urunani muje hamwe dukora igisosiyete kinini. Baje bakora amazi. None hajya murananiwe gukora amazi
i Dubai iritiro y'amazi zimvye kurusha igitoro ngaha mu Burundi. None kw'igitoro nacara amazi aho ayo mazi aca y'igitoro azi Burundi twa ntiyoca hari amazi tuyajanye i Dubai. Mugabo nk'ubu aya mahinguro yose ahingura amazi bagize urunani bakagira ihinguriro rimwe, ubu nyene duca dushora amazi hanze kandi menshi. Tugira urunani Kinju akaba kumwe na Kwavi hariya, baje hamwe na Burundi Breweri hariya kuri Sangwe, amazi tugire menshi twimbura tuyashore hanze tuyahingure. Amazi y'u Burundi kugira yahingure ntazimvye kuko twebwe dufise amazi meza. Ja hamwe rero, ja hamwe abagwiza tunga muje hamwe kabisa. N'abarimyi mwarabonye amakoperative ko yatumye tugwanya inzara mu gihugu. Erega nta amakoperative murondera handi. Twese inani nitwagira inani muzoza mubona Uburundi butunze mu 2030.